uyashira nikamwambia je amafaranga ndayagura ibito ambwira ati sawa c'est bon mugabo harakenewe kuba mu nzu nziza hamwe n'umushishashise anapata nafasi ya kuikaa ndambwira ati kweli wanawake nimetembea nao walikuwa wananiambia twende Mugera twende wapi twende kubichi twende wapi nini na nini nta numwe yari amubwiriye iyo ide ndagirane ubu ahomba mba mu nzu niniya atarambira ati kindi nacho angalia uze biti uze nini unakuna nda kucheza sinema fasi nyingine urumva idea aho yagucanzanga muri ya idea yiwe so nukuvuga ngo yanchanze ikintu kiruti ibindi byose idea cyumvira ni ikintu gikomeye cyane okay bivanye nawe cyambura ati Sammy kwa star au na gari ustari na hapo sio kitu sidanganyani hujakuwa na gari nimeununua gari bro X-ray jewe urafise imodoka sana mudugu shaje kandi warubiriyemo na kesi mugabo wewe na mudugu fisi yeah my godness mimi niko na gari ni jusi hapa si jusi kwangu ningibaletea carte rose sawa nacho turabe ko ntake basi lazima usiga ufise imburugotwe imburujwa niko ndavuga ngo naciye ngura turabe ko ntake mwereke urufunguruzo contact mani gitoro kimekusikana okay kadufata ufise mudugu ngana na mairanga ni TI naiguze 10 million ni au kazi okay sawa mugabo ari nezo ukimvuga ko kandi anja urumva oya yes mukama man niba filme yaje muranye iyi filme zoyandika cyangwa uyandika nabwo filme je umva rero je ndabifata nka filme kuko je ndiko ndabiraba ibintu umengo ni stress attention ni ibintu stress ndababwiza ukuri bakunze ubu tipe officier politique mbi nakese ubwa mbere tugitangurana na Sauda yahora avuga yuko Sauda badakundanye amaze kubona nshishikaje nkamuresha Sauda anaona tubinakomala akumva imigambo kuko je naramurondera kesi kenshi ngambira ati akesi Sauda iko ananiambia mawazo hivi na hivi kuna nipanua kichwani ngambira ati Sauda ufise umukozi kweli Okay bakunzi banyishu media hano kandi ni kuzen John imbere yanda baramukije bivanye naho buri muri okay abivanye naho muri ndabaramukije bonjour cyangwe bon après-midi cyangwe bonsoir biravana naho uherereye aya masaha twebwino ni kumugoroba rero nashaka rero ndabaramutse hama turi kumwe na X-ray Bahebiyake tukaba turi kumwe na Mr Sam rero X-ray niwe yanzanye ngaha anya yandondeye arambwira peti yangu reka tugende turabe Mr Sam kubera hari icyo nshaka kuvugana nawe so X-ray uribuka ko utarakora kaka ego kandi ivyo bintu ngwamo maramaza televiziyo yanje inyishu media mugenda mucoresha umengo sindabahemba arakaja mu mugabo uyu numugabo asikwa gifango ni jeni Sammy numugabo yigize kuvuga avuga ati Sammy yamuhembe wage bishuza neza rero ndakoze peti bakubwira ati urarana inzara ukavyuka inzigo ya none peti ko mnasemisha ukwiri murize murareka kuvyimba nimba batabahemba vugisha ukuri ko batabahemba reka kuzamurareka kuzamura kubera guteye ubwoba peti none umbonye je mbona nsa no muradahembwa kweri niko naongea ni michoro hiki umuntu achoresha n'umukobwa man uko demo bakunzi banyishu media bakoze iki bakunzi no mbwira bakoze iki sa tuvyiyoze basubandanye kiganiro urabona ivyo wanzanye no kuvuga ngo reka tubaramutse abakunzi ba inyishu media abakunzi ba Mr Sammy official abakunzi ba filme ukeneza abakunzi ba filme Kanyana abakunzi ba filme muri rusangi mu Burundi tubaramukije cyane nivyo tuko turavuga nimba aho no musi ukuravuga yuko aguhemba kesho bakikufuza atasunanda ku social media uvuge ko udahembwa vugisha ukuri nimba udahembwa kugira ngo tumukosore abantu bigira ko baraba manager rero umva je sindu mueswe cyambere nka wewe je ndu umuntu ngundi inzira igororotse siba abandi bavugisha bacyari ya mukamenge mu kinama n'ibindi kugira babwira iki mimi niko mtu niko sérieux niko novuga ya uri sérieux peti baguhemba ngahe ayo ni banga ry'akazi so bakunzi banyishu media niyo probleme nagomba kubaza kubera iki abakozi bose bo muri abakozi bose bakora mu TV online batigera bavuga umushahara wabo ubabajije inde bande nani bangariri uri yavuge rero none ko wavuze ngo nakabanga ni banga ry'akazi ni 40,000 unakutana peti anapokea 40,000 na déplacement imondani peti anakuwa anachoresha vipindi peti muhamagaye ngo utanilipia déplacement njara
Peti rori kura. Tubandaye ikiganiro. Urikura? Sami tubandaye ikiganiro. Urikura Peti. So bakunzi ba inyishu media, bakunzi ba Sami sasa. ndagiye bakino kiganiro. No gihebera iki. Ndafise ibindi. Niko ndakuvugira abakunzi ba inyishu media munaure neza. Aba batipe kenshi iyo bavuye gukazi bamabarira ngo ababosi babo ni babahemba. Rero ubu kugira tubavugire baca biyorobeka. Uyu mupeti twarakoranye ikiganiro. Umupeti tugikorana ikiganiro aransaba ngo namucorere. None amayinite yaramperanya, amayinite yaraheze kandi ikiganiro aransaba kandi namucorere. Ndamusaba nimero z'umukobwa araho ngona bro ngo nitumie kwanza ngo 5 mili muri Lumicash. Peti achanjara. Nasavye amayinite mon frère. Kandi uwo nari nuko nari mbonye sose uvuye mu kiganiro namvuze umpa amayinite kubera ko nari umuntu anagomba ndondera. Peti kesho akikufukuza utasema upoke yake. Niko bavuga okay bandanya. So bakunzi ba inyishu media rero Bahebiyake mwamwumvise X-ray Bahebiyake X-ray bam. Izina ryo muntu. Izina ryo muntu. Sami reka simvuga amateka yawe mabi. Ndakuzi. Ndabizi none we. Ndabizi uyu si wa mutipe yigira ngo niwe manager wawe wa mutipe yambaye wa mutipe isukisha. Yego ndabizi basi hari kiza bamvugako. Nakagwi k'abantu imbere yake nyene umviriza Sami. Urazi akesi ndamuzi vuba. Wenda kuzi kuva kera. Twarakoranye jewe nawe kugira akesi je mbe mu manager wiwe. Urazi aho twashiye jewe na wewe. Ico ni cambe tureke ibintu byo kwicisha hariya injorogo ndabizi oya uko wari umeze kera n'ubu sico kimwe raba twebwe ukiri manager wacu ukiri manager wacu ntihari utubwira yuko kizira umuntu w'umuhungu kwisukisha wavuga yuko kizira umuntu w'umuhungu kwambara amahereni ku matwi uwo kutambara amahereni ku matwi yambara je ndisukisha voilà none kwereka uwo umubera manager utwomuhanura kandi tumuhanura areke kuza arapomporana sana. Je nibisanzwe kuri we. Nibisanzwe ku bakobwa babandi. Mani Sauda nubona Sauda. Sauda na wazo kuja umuhari. Kuko nasikia wonje unakwaga ngo unabakutanisha ngo manager ya mamagaye bro. Sami noye kubereka mu biganiro byose kumushishamo Sauda ni bitugana. Yaha turi mu kindi Sauda afise abakobwa benshi muri groupe yiwe. Sauda afise abakobwa benshi. Oya pumba Sami owe umvise nabije navuze Sami asanzwe afise abakobwa beza muri timu yiwe. Raba nk'uyo uravye abandi afise abakobwa bagororotse. Koma umurondero umuntu yitwa Sauda. Canke wewe waramaze kubaheza bose kubapompora abantu bo muri groupe yawe. Koma cyane kwa jina la Yesu pepo mbaya. Wewe unafafatana na Sauda kandi mu kigigano giheruka kuvuga. Reka naritanze reka nonga ndabisigure kuko ari abantu batobisigura. Ni kuvuga ngo reka ntanga umuco. Ndabisubiremo. Saudi gituma ndamukunda. Sauda umunsi wa mbere aza kunkoresha ikiganiro. Umunsi wa mbere mbone ibikorwa vyiwe naramukunze. Sauda aje kunda biwanje yaraje kungirisha ikiganiro ndamutuma ko araza turicarana. Acha sanga mba mu gashambreti. Acha mbwira ati Sami nta mustara aba mu gashambreti nkuko Sami. Ukorera ama televiziyo shika kuri 3. Amafaranga uyashira nikambe aje amafaranga ndayagura ibito. Ambwira ati sawa c'est bon. Mugabo harakenewe kuba mu nzu nziza. Hamwe n'umushishashitse anapata nafasi ya kuikaa. Ndambwira ati kweli wanawake nimetembeana nao walikuwa wananiambia twende Mugera, twende wapi, twende kubichi, twende wapi, nini na nini. Nta numwe yari amugiriye iyo ide. Ndagirane ubu ahomba mba mu nzu niniya. Atarambira ati kindi nacho angalia uze biti uze nini unakuna nda kucheza sinema fasi nyingine urumva ide aho yagucanza ngaye muri ayo ide yiwe. So nukuvuga ngo yanchanze ikintu kiruta ibindi byose. Idea cyumvira ni ikintu gikomeye cyane. Okay bivanye nawe cyambura ati Sami kwa star au na gari ustare na hapo sio kitu sidanganyani hujakuwa na gari nimeonunua gari bro X-ray jewe wafise modoka sana mudugu shaje kandi warubiriyemo na kesi mugabo wewe na mudugu fisi. Yeah my godness mimi niko na gari ni juice hapa si juice yo kwangu ningibaletea carte rose sawa nacho turaye ko ntake basi lazima usiga ufise imburugotwe imburujwa niko ndavuga ngo naciye ngura ko ntake mwereke urufunguruzo contact mani gitoro kimekusikana. Okay kadufata ufise mudugu ngana na mairanga ni TI naiguze 10 million ni aukazi. Okay sawa mugabo ari nezo ukimvuga ko kandi yiwanje je naiguze milioni 4. Sasa kile kibozo kinaenda kiratwa bimyoshi ahubwo nugusaba muhamamu ushona kigari cha kesi
Kenda mbele kinazimika. Anatoka kesi huyo. Anafungua kapo. Na Sauda. Banatia maji. Yesu. Bandanya n'ibindi, okay? Umiriza. Bandanya. So Sauda, total turumva inkuru. Niko ndumva hama Sauda amaze kumbwira uyo muduga sinawuguze si uyu wanje jenzo rangenderamo ni kado nimempatia mama. Okay, nimemzawadia mama gari. Kubera ari ndoto nari mfise nimwambiaga mama ntabwo uzofa ntarakugurira umuduga. Mije umwana wawe. Ni kado namuhaye mama namuguriye umuduga. Urkurumva. Rero bisiguriki wingene maze guhereza mama ya kado namusezerani ubu naho hasigaye ko najengura kandi ndashima Imana aho ngeze ku bwanyu kandi ndashimishya n'abantu bandika mu commentaire yuko amafilme yanje abigisha amafilme yanje hari kintu yabahindura rero bagaca bangaya ngo kubera iki nkunda Sauda umukobwa nkujya murumva rero cyatumye ndamukunda n'ubu kandi yariko arambwira ati Sammy nasikia umeuzaga parcela Kirasazi. Nani? Sauda? Amenambia. Sammy, nasikia umeuzaga parcela Kirasazi. Jitahidi sasa kwa hiyo nyumba yako usitoki kabla hujafanya nini? Haujajenga. Jaribu ujenge, ufuku natoka hapo unahamia kwenye nyumba yako. Nikasema uyu mukobwa afise idea nziza cyane. Nidukunda abakobwa kubera isura, nidukunda abakobwa kubera inyinyi. Amabanga amwe ngenda ndayumva. Kuvuga rero Sauda aramuca inyuma akesi. No, Sauda. Ya voilà, Sauda anambwira neza ati Sammy, ndi hajya kubera akazi. Okay, ndi hajya kubera akazi. Urabona koresha umwanya amaze kuvamo. Koresha umwanya yarampanuye. Amanuye akesi abimenya cyaranyirukana. Taramwiruka. Ya, urkurumva ati okay, aho rero. Attention, je naje kugutoza neza makuru. Akesi rero, ukuvuga akesi ajya mu mufata nk'ikijuju, numusha ko ujya Sauda amuru rukundo neza kandi attention Sauda afisa mahera. Ukuvuga ayo mahera na idea zose. None izo idea kwa urazi kubwira wewe ko n'umunsi numwe nizo. Imana mu butunzi rero urazi kunimeze. Imana ifata ikigugu ikagihuza n'igitunzi. Mu vy'amafaranga nari kigugu. Amafaranga abakobwa twagendana nabo. Abakobwa tugenda none we wambaje ati kwereki muri timu yiwa ofisa abakobwa benshi uzodusanga turi kuri Gera Plaza turi kuri mu bubare butandukanye Nueva Vista voilà rero mbona neza ko aragakino kubuzima cyangwa kino kurukundo mwakoze mwege na Sauda y'amafoto yagusa je nabonye ibintu bigenda hari yabigaruka nibindi ari umukobwa nimba aritwa Prince ya nimba aritwa sinzi urumva oya niba filme yaje muranye iyi filme zoyandika cyangwa uyandika je umva rero je ndabifata nka filme kuko je ndiko ndabiraba ibintu umengo ni stress attention ni ibintu stress ndababwiza ukuri bakunze ubu butipe officier politique mbi nakese ubwa mbere tugitangurana na Sauda yahora avuga yuko Sauda badakundanye amaze kubona nshishikaje nkamuresha Sauda anaona tubinakomala akumva imigambo kuko je naramurondera kesi kenshi ngamubwira ati akesi Sauda iko nanambia mawazo hivi na hivi kuna nipanua kichwani ngamubwira ati Sauda ufise umukozi kweli kumbe jamaa kasikia achanamuresha Rukurumva ubu nawe wewe ngaho ujya mukobwa ubu uri kurigirisha yuko utamukunda uri kurigirisha yuko utamukunda urindira mu minsi imbere tuzobona wirukanye n'umugore wawe watwaye ujya nkuko akesi yirukanye umugore wiwe atwara Sauda Jemi nubundi none ubukobwa umeze gutona nka Sauda kazi neze kwa kesi afise umugore haruka kuvyara mugabo kananana Kapsa mina tosaka samu wabu natumikisha madawa bo je koza naragira ko umugore wanje ndamushira ku marezo sociaux nzomushiraho yuba hari hose Misi kwa mwanaume man. Ega Jeff sinzo kikaze. Sikuvuga ngo wafisi sinzoka. Sofise yanzo ngira komora. Ndasi. Rero aha ndiko nabona ya mafoto wacumurungikira kesi kugira Sauda achike atoke kule. Sauda anajenga. Ega njo kujenga. Ako kanuni kabi ntugasubiremwo. Bapanga gukora over rero uno musi. Mtoto abatu muko mnabona. Umviriza je uno musi rero. Je uno musi icambere ngo bamenye ya mafoto. Wayamurukiya kesi ushakiki. Jewe namurukira kesi. Ikindi naco ujya mukobwa niba muzinanye niba ari kigano nabonye muko ujya nimba ari princesse nimba ari princito sindamuzi. Urumva? Ujya niba aragakino muko murakina mwebwe kwaza wese umufanya kipindi na uyu. Niwabonye bagiheza ko na nimero yarayinsavye nayizanye sana. Hapana uri mchiza sinema. Sami. Najenda kina filmu ariko. Umva jedo muserije gusumbuyu. Muramba bari. X-ray ngo ni Bahebiyake. Imana iheruka kuguha ujya mukobwa nimba waramwansi nta kibazo urafite umugore wawe ukunda kandi ujya mugore wawe c'est bon mugabo ukazokwihenda ugakora ikosa nk'iryo wakoze mu mwaka nk'iryo akesi yakoze Imana nizokumbaze gusa kimwe nagomba Imana nizokumbaze akesi dani zijya foto
uwogira amatohoza yosanga akesi akundana n'uyo mukobwa. I know. Okay, I know, I don't know, you know. Sasa chenye kipo anche mbona gute rero je navyonze sirivo gute wewe ikiganiro giheze gusa kigomba guhera ujya mukobwa cyumubwira gute ugenda gukunda uratwereka induza gasuguru go gukunda kila wese jewe okay ndiko ndakubwira ubu niko avuga Sauda gusa nari ujya Prince nikuvuga ngo je ndiko ndarondera umukobwa wo gushira mu nzu mani nazeka mani imyaka inanibeba mingi sana umwana wanje burya ari ikintu muri mu myaka 3 Imana itampaye maze imyaka 4 navuga ko navumye mugabo kuva kera nari nakina mugabo muri imyaka 4 ufise 6 rero nukurumva muri imyaka 4 Imana yarampaye umudoga Imana yarampaye parcera Imana yarampaye ibintu mugabo hari Imana itampaye we muri no myaka 4 X-ray ufise abana bangaye babiri babiri ubwo n'umutunzi Imana yagwaje itampaye kubera ko Imana itampaye abana ofise abanangaye abo bana je nabavyaye kera umwana wanje wa nyuma afite imyaka 6 wayi je ujya mwana ntashobora kumukurikiza that is the problem ndiko ndiyumvira mana kubera ko wampaye umuduga mana kubera ko wampaye parcera mana kubera ko wampaye ubutunzi wampaye amakamera wampaye ibiki mura wipange I need baby aha ofise abakobwa beza ofye ataguruyu ugacha atagururiya wovyara amahasa nawe kuko na wewe wavuze ati murapomporana inde mani reka ndakubwira uyu n'umugore w'abandi ujya n'umugore w'abandi sasa none ujya nani Sauda n'umugore w'abandi ako kantu siko ako kantu ntugasubire ujya Prince yani bari Prince ahubwo afise uruha barabita kesi afise urutipe gwisukisha iby'abakobwa mu mutwe so nawe nguri manager manager abantu bambara amahereni ahubwo ubu munsi tuzohura uzongere rya hereni zo ishikura ushikuriye rero ni ry'abandi waza abantu bagendana na mabouncer bapi bazoca baguterura si bya bindi kuko ndabona nagize uko kubera umutekano wa kesi ndabona uko mengo abafana barenga ibihumbi n'ibihumbi Mr. Sammy sasa abafana ni uramsidia abafana la Kidube bamurashimwe ibarabara njo la Kidube international we no ngamu kinama abakuzi nabanyene gusa Bahebiyake na Jennifer hivyo icyamamare hey ufisiki umuntu afite silver mu gihugu cy'u Burundi silver c'est quoi ça silver sasa silver torejya silver ya ushire ngaha naje nje fata telefone yanjye agasaha gusa cyo tuvuga ati rero ngoma mvuye silver nimba ari silver niyo ni saha ni cyahe unyari twiraje mu bakoresha ifise barere ni yanga mu gihugu sawa reka mvuge yego silver u Burundi YouTube ntiharizi yuko habaho igihugu cyitwa Burundi nubu apana nubu maze gutwara silver ijya silver bayiguhaye nibamenya kuri umurundi narababwiye ko n'umurundi uri umurundi ariko bazineza ko naba kuri YouTube ndababwira ati ndo murundi bacavuga ati wow ubaye umurundi wa mbere uzanye silver ubu biratwerese yuko mu gihugu cy'u Burundi yuko igihugu cy'u Burundi bacha bashaka kukimenya kiri hehe ndabwira kiri impande yo mu Rwanda kimwe na Francine wo warazwi ko ari umurundi kazi ariko nibazi ko aba mu Burundi igihugu cy'u Burundi ciwacu kuri YouTube cyangwa ibintu bya social media turacari hasi cyane ubwo mumbwire yuko none iyo silver yanditswe ko hamino bacha bashirako ndababwira ati shirako made shirako ati YouTube ndayirose made in Burundi bacha shirako made in Burundi so umviriza ikibazo gihari nicajya amafoto twe dushaka kumenya niko nababwira ni ayo mafoto uyu manager wa kesi barafitiye mu ruhara hamwe na kesi nyene na kesi gusa nagomba kuvuga uyu yashatse ukuntu bogerageza buraba ukuntu bofukafuka ivyaha vya kesi bakabifukafuka mu ndakuvyiwe agatoki urabona akagatoki kamenyereye gukomba kamagaheza nukuvuga kesi nubwo ivyo byo musimba mu bikomura bishaka ku gatwe ka Sammy ivyo birakize ibindi biri nyuma akari nyuma karahinda uri gutegura iki jewe niko ndategura mariage bibiri ujya princess Sauda cyangwa ujya princess muri abo bakobwa babiri niho nzoshiramo gusa ikibazo gihari akesi yabwiye manager wiwe yuko ari mafoto yavuye iwawe arico gituma yaje ure ni kama mbanda yangu mimi naweza ongea na mbanda nataka nini ukuna mwana ongea na mbanda Sammy urazi rero gusa nagomba kubwira abandi bantu nabo bamenye bajya abakobwa bajya ni nk'abana banje abankinisha muri filme niyo mpamvu muhora mubona ngenda gusaba gurika abantu bakavuga ati gutu ugenda kurondera injya uzisiga mu nzu bajya rero na bana banje okay akesi n'umuntu w'umugabo yacu umugabo umukozi wiwe akesi yarafashe kunguva umwana wiwe
ijya ni torture ijya c'est ton torture gufata umukozi wawe violence ukamubwira utamaye pompopo tanda kwirukana utamaye pompopo tuta umukozi nawe kakajugumira none ubwa buhumbi bungaya hembwa azobikura he Sauda menshi we Sauda hembwa menshi inde Sauda yo bahembwa menshi kurutayo muri Rukundo TV the best team hembwa ngahe silivupa Wasafi ya Burundi wakaraiti wapi Wasafi ya Burundi Rukundo TV niyo televiziyo ya mbere ihemba cyane mu gihugu cy'u Burundi kuva kubitanguye nta mukinyi numwe arayivamwo avuga yuko adahembwa ujya sisi ni bari sisi sisi yavuyemo mugabo yaravuze umushahara yahembwa sisi wenyene yarageze ku 160 uje uraza abantu mpemba TV yanjera cyari hasi inyishu meja injara ni kawaida kuomba mine Sammy unahembwa ngapi nibanga ry'akazi turi mu kazi reka mvuge cyayo mpembwa muri Rukundo TV vuga ndavuge reka tubwire uyu ahembwa 350 ndagagaye unabisha mugabo petishima amatoni kama kula amahera aravuga oya ndavuga unafisa mahera naboneka ushaka reka unafisa mahera oya woni chore amahera navuga managere mie mimi nikuchoree 10 sai F10 ubunyenda gwedimi sawa mwacha hadi unasoma mfuko bakuzi wa bise tia tuti saa tunafaa hivi mimi chebe niko na mu mfuko na utie mwenye akishinda mwenzake bare na sibebeza mwenzake wao wasema kwa manager hata kupatia petende msalo basi ekanugari kiganiro oya sikugari kiganiro nagoma ndagwanure ni muri manager wa kesi ni muri manager wa kesi kujya kunukera tugikina za urama pompompo simva nga utamaye mushusho urazi cyo ndagukundira gusa mu bantu bose twize gukorana Sammy yarigize kuba umukinyi wanje ariko niwo muntu wa mbere none ko ndabivuga aribuka neza afite umutima wo kwibuka ntameze nka babandi urumva n'ubu nyene n'ubu tumwe turayaga neza tugatwenga nuko vuga ati Sammy ari tukamubunja yarafise akabiri gato gusumba jewe mugabo urabona cyane gose vraiment ego mugabo rero umva aho ugeze vraiment félicitations sana merci beaucoup nivyo nagoma ndamuhanure kujya kuntu zijya amanura aho duhanura ati musani sio pocket musani sio ereni musani sio kisuko byagenze gutega mutama za manura aho duha ubu rutari kurazihereza ujya muhungu bitake sidani mana aratumara amaza arakubita igisuko cy'abakobwa agakubita amayereni byari yaje muhiri wanje je yaje muhiri wanje apana na pocket yambaye imigozi ngaya kwisi imigozi ngwaje kuniyanikiza ngwaje kuniyakiza ageze mu nzu y'uwanje urukumva ko ni yaramenyere twadushambrete arakafika mu nyumba akaona akasema akakura muhari yaramutuse kwera Sauda twakoranye ikiganiro mu nzu iwanje aje muri chambre iwanje aramutuka aramwaza cameraman wake nitumia audio ariko amaza ngo sasa ngo birendeka muri toka pa mwana mshambre yama Sauda epeka fika kitanda changu akalia akatoa machozi akasema Sammy Sauda anakuwa na mshauri akese nikimshauri vitu asikii twafise birimwe mahinyu nanje ndiko davyumva no Sauda muzora bino muri kijya kiganiro Sauda epeka kanambia Sammy gusa I promise you one day shaka ndifuza kugutekera injya kandi zonjya ni wazijyako nuzo kwifuza undi muntu kandi gusa ngo ndaguhanure kimwe Sauda muriko muramushira ku nguvu ari mu rukundo rwo ku nguvu kubera nahe bakazi ayo namakuru mashasha bakunzi ba Nyishu Media turabashimiye cyane bakunzi ba bukeye neza bakunzi ba Inyishu Media bakunzi bakunda filme nyinshi cyane bandugu jewe musini kuri mwari mimi niko na roho ya kupenda hapa ya kucheza sinema hapa ya kuwa msanii niko na roho ya kupenda tena mimi natani oe bandu natani oe uko na wademu wengi ngoma ntumu nataka princess princess omwe princess c'est bon gusa mani mwe mnakuwa na umadawa mwe hapana mimi sina dawa sama uko na bibi cyane kana mke kavile katoto kadoga kile kana kuriria jua nini na kanajua kuna bibi yavuye muri Belgique kandi nyamanda kivuga yavuye muri Belgique hata na kutudanganya mwanamke fanana kutoka Belgique numvise ko avuga igifaransa muri Belgique yavuze igifaransa twaravuganye igifaransa we none ko watinye sinakubwiye ndabakoresha ikiganiriro mu gifaransa ka nakubwa gusa ni mwiza nakubwiye ndabakoresha ikiganiriro mu gifaransa mura ni mwiza afite ubwirabure bwiza tugari ikiganiro we turabandanya hariya kuri TikTok mushauri basi mushauri so bakunzi ba Nyishu Media ndabashimire cyane bakunzi ba Nyishu Media ngara kasimu cyanachukua bakunzi ba Nyishu Media katika 15000 ngo mtu anapokea 350 jewe nkoresha telefone zibiri ndafite telefone nziza yo gukoresha iPhone yako
ukimjongelea huyu atakufikisha fasi. Twebwe ngani mba twe tugeze uyu niwe yabaye umukameramani wanje wa mbere zijya zose mubona za urama pompompo zande za gute amafilme amakomedi menshi cyane niwe yayankameye za zindi za kera benshi ntibari bwanatangure no kubikina benshi ntibari bwanatangure no kubiza barabibona barabikunda bituma babikora no munsi twarabacira inzira rero n'uyu ni wamuba hafi azokugeza kure mugabo sikimbabaje nuko gusa yagiye gukorana n'ikigabo cisukisha. So bakunzi ba inyishu meze ndabashimire cyane yari Sammy Mr Sammy official. So turashimire cyane mu banda mukurikirana ibikorwa byabo nkuko mukabibona ibikorwa byiza bukeye neza Best season uyo wamwita Bera Bera ego ari Bera wamwita Bera uyo wamwita Anita ya uyu ningwanyi rukundo hari filme duheruka gusora filme iri romantique y'abana badakuje imyaka 18 badakwiye kwiraba ifilme iri romantique kandi wewe usige ukina ibintu byibishe gusana jewe Sammy oya je nkina ibintu biri romantique ukuntu ego so bakunzi ba agomba mpojeje abana iyo umuntu dukinanye umuntu se ni iri romantique nibisubire ko tuba dukundanye acha we hapa ni Burundi abarundi turasirimutse ukuntu ba nyina ni bababeshe Sammy akinyanye n'umuntu ku kitanda kiatakize ararushe asubiri kunyanya ichachi kivukije ni chamata nyina si chamata vuara unasikia ni charangi n'ibitumbura turabana sinza ariko nonda kuri biro y'umugabo sasa Sammy raba Sammy afite ubwenge nagomba mena mama